Mwisanze nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo amererwe nabi, nta n'umwe. Ikibi cyose muzobona kuri iyi si cazanywe na Shetani. Nico gituma rero Imana yama ishaka ko tuba mu mahoro, turonke akanya ko kwiyumvira ibikorwa biduteza imbere. Aha mu gisagara abenshi bahari, mu gisagara usanga umuntu atabona ico yokora kubera hari amaserivisi gusa. Ino ngaha muri iki gisagara uravye aha mwese abavyeyi banyu basokuru banyu bamanutse baje muri service, muga nibo bari bahakwiye bonyene, hanyuma baca baratuvyara duca tubabesha. Nico gituma bategerezwa kurondera ico dukora. Urwaruka rukuze mu mutwe hugaye ntaco ruva. Muze murabe ubuzima bw'urwaruka w'umusportif n'utari umusportif, muramubona basa ntibasa. Murazoraba niyo umuntu niyagize ingorane avyakira mu bugwaneza baca bavuga ngo ni umusportif, sivyo? Ngo vyakire sportivement, sivyo? Narumvise igihe gutangura kubaka irya stade, ab'imipira y'amaboko n'abaci bavuga ngo tweho gute, ngo tweho gute. Nta n'umwe ashobora kwibagirwa. Mwiyumvire iyo uri kwirigara muriko muravuga umuyaga ivyo mushaka vyose, ibintu biva kwirigara nta na rimwe vyubaka neza. Kuko kwirigara ubwa mbere haba imyidogo, usanga muriko muvuga ingorane gusa. Ariko muhejeje gukina umupira naho uba watsinzwe, ubwo muvuga uti natsindiwe, usanga mubigira neza. Kwirigara niho hava abanywara umogi, nta handi biva, ntimuze murondera ahandi. Aha rero turiko turarondera aho urwaruka rwo mu gisagara rukinira, ni ukugira ngo ntimuje mu marigara. Ivyigwa iyo biheze mw'ishure nta kuja mu marigara, uca uja gukora ikindi. Mumaze iminsi ndabivuga, Imana yaduhaye umwanya muremure wo kuruhuka, yaduhaye umwanya muremure ubaho wo kuruhuka. Ikiduha akanya gatoyi ko gukora, gatoyi ide. Mugabo ingorane twebwe abisi dutera, ako gatoyi ko gukora duca dushaka kukaruhukamwo. Mwantegereje? Aha murazi ko Imana yabateguriye umwanya munini cyane wo kuruhuka. Ubutabitegera baza sekuruza wa sogokuru yahe ntaruhutse, amaze imyaka igahe aruhutse. Sekuruza wa sogokuruza amaze imyaka igahe aruhutse, ariko araruha. Hari imyaka 100 amaze ku isi. Yumvira Imana yaguhaye imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza byo kuruhuka, mugabo utwo dukeya yaguhaye two gukora ugashaka kuturuhukamo. Eherawe ku munsi yaduhaye umunsi umwe n'amasaha 28 ntarenga yaduhaye, mugabo hariho abantu atanga amasaha 5 bakora muri ayo masaha 28. Nari nk'ubu tuzotanga raporo iyihe kuma tuzaturiyumvira. Igihe Imana yaremye umuntu yaciye imuha kugaba, burya nta muntu n'umwe ngatari mukuru. Bari mubizi amwe muzi ko ari cyo mukuru gusa. Aha mwese murababwiriza, mwese ababwiriza. Imana iremye umuntu yamushize muri uwo murima wayo ngaha ku isi yari yateguye. Ikivuga iti uwurime uwuzigame, ni bibiri, nta yindi devoir Imana yaguhaye. Ngo ugabe ibikoko byo ku isi, ibikoko byo mu mazi, n'inyoni zerera mu kirere, byose ubigabe. Ibintu byose biri ku isi Imana yaciye ibiguha bigabe. Nta n'umwe adafise icagaba, nta n'umwe. Kera tukiri abana, sinzi ko abavyeyi baracavyigisha, batwigisha yuko kizira kwica umuserebanyi. Mwana umuserebanyi
ngo umusore banyiho nyene uciye umurizo ngo nyoka acika amabere. Niko batubwiye. Kubera iki? Kwari ukutwigisha gusonera ikinyabuzima cyose kugisonera. Ikintu ntigeze numva umuntu yigisha kugisonera: inzoka. Imana yavuze ngo nzokwankanisha n'umugore, abiwe n'abawe ntibazopfa bakundanye, ngo buzobakomora ku gitsinziri, ngo nabo bazogukubita ku mutwe. N'uwishe inzoka ayikubita ku mutwe kugira amenye ko yapfuye. Inzoka niyo mbi rero. Kubera iki? Niyo shetani yaciyemo mu guhenda umuntu. Nijo gito yacironka igihano. Inzoka nawe uraramo gute ntipfa ibaye bizokureka imuhuye. Abavyeyi bavyaye murazi banka ibintu bibiri: umuvyeyi aranka ikinyabwoya akanka n'inzoka. Bavuga ati yenda biri ico kinyabwoya gahava kimbabira abana. Umunsi umwe rero inzoka n'ikinyabwoya vyarayicaye biravuga ati none ko twebwe abisi badutoteza ntibiki, kubera ko bagwa dutoteza aho batubonye. Bica bigira inama bivuga biti muhungu duhinduke, twihinde, tudahindutse ibara riragwa. Hanyuma rero bica bigiyo nama, inzoka iciragenda iti jenge kwihindura, n'ikinyabwoya iti ndihindura. Ikinyabwoya gica cihindura ikinyugunyugu, inzoka nayo iriyubura. Hanyuma inzoka iyibuye icirasayangana kabisa irabashasha. Ikinyabwoya naco icika ikinyugunyugu, abana bacu batawucirukako bagikinisha, akanyugunyugu urabona kabonye n'agashurwe, abana bago bakirukako bagakinisha. Hanyuma inzoka yoyo bayibonye n'ubundi bayirukako n'ubundi. Ikinyabwoya coco cihinduye. Hanyuma bisubira guhura ite mugabo, none ko je bagumye banyirukako we nawe bahagukinisha. Ati wa mugabo we je narihinduye bwegu. Ati nawe rero, ati wewe warihinduye, ati mugabo ijisho ryagumye ari ryarindi n'ururimi rwagumye ari rwarundi. Ati nico gituma wewe ntiwihinduye. Mugabo je ikinyabwoya urabona caciye cicikira akanyugunyugu, nticasubira kubaba, biraheze. Rero hajya twebwe turugwaruka, nta jewe nitwa Sebarundi, duhuye no gwaruka nta kindi nza ndabigisha ubwo buntu. Nk'ubu muntu umubonye muti turiko turavuga imbere ni heza, hajya mu mutwe ndazi yuko ari waciye avuga ati nari narabuze aho nkinira, iyi teri ibayeho ndabona ko tarazaje zishobora kuza, imbere ni heza cyane. Hari ibibuga, novuga ko ngaha hariho hambere hari ibibuga bishobora gutuma ugwaruka ngaha tugira abajene talent ahanyene iki. Nico gituma nafashe ingingo ganda kigira ikigo. Iki kibuga mubona cyo ngaha haruguru nico gifise terrain standard ya athletisme, piste ifise mesure standard. Hariyo vyose ivya athletisme biri ngaha, byose birahari. No kuvuga yuko uri mu athlete ngaha hana kiwe itabera, baza kwizera yahirutse naramuvuga ngo huha, bavyibuka n'abazofu bose muvuduka avutura kabisa. Ngaha na Francine niho hamwigishije, sivyo gafa. Ndagenda abwire aha rero uhabonye gutya tarazanyu niho muzozipimira. Ku mugoroba ari uvuye ku kazi, amashuri hajya heze muhora mucamuja mwirigara zaha. Bamwe barakina bakaruha, abandi barakina bakaruha. Tugomba kwiga ikigo kizoba ikigo cy'ugwaruka, kugwaruka nyene abarimwe muhajera, kuko nasanze hagutse atwoshobora kubaka naye amasare bakinamwo za ping pong, tukahagira noneho naho mushobora kuza mukagira n'ibindi. Ngaha murashobora kuvuga muti jewe nahora niruka ngenda mu biyayura mutwe mu nzoga, ngira ngende hajya ni naheza gukina cyane ngura gafana buzoba bwijeje nitahira muhira. Aha tuzanira indero nziza ku bana bejo. Hanyuma rero leta la tuzibone tuzanire azana gafeza. None sport mwarimo tukari
Fedha zitatoka kwa hii michezo. Hao tukina tutazoza muisha. Tunampendeza president wetu wale wa vijana wazuri sana. Bamhera mashi. Fedha numaze Francine. Eka genda mbwire. Francine ndamuzi ari umworo mbere. Umukene we naje ndumukene sibuzi cyo nkenye. Mugabo ba Francine baba muri Nyakazi. Genda murabiza tahamwe. Hari imyaka none 15 irahe. Mu myaka mikeya hamwe tubabwiye kwibora kazoza. Francine yamaze gushika mu 2040. Ubu ni wari kwafata ukuboko abandi ahubwo bashikeyo. Ireka nuko nyene nawe aca afata ukuboko abandi akabaduza. Nico gituma twebwe ibyo turaba imbere. Nta bindi. Uburundi ngabaze gukira ko rurafise rwaruka. Uru ruvyaro rushasha. Berete nimwebwe ngendera ko nimwamubona naciye niyubura. Najace niyura mu rwaruka. Kubera iki kisi frote sipiki. Wana nasuneba ugasuneba nkawe. Ubushapu yabaye mutama natse ndamwereke naje mu rwaruka ariko ndaca aho umusore ajya buraze mu mvuduka inga kabisa. Mugabo kubera yiyamira mu rwaruka guwo uraba n'umusore. Aha muri mwebwe bwazo abo musiga kari banga. Kandi ari muzehe.